je ndibuka igihe kimwe murabona abavuga ngo inkotanyi twaragwanya ha mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje Muruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Kongo baje buke hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda haje buke hajya igihanga twagwanye indwi yose uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi byerekana Imana ingene ikora hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwaye ntagira na rase rocket ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise bikwiye dufise na souveraineté sha nibaze barabe nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega nkayo Zefu ajya ari mbonera kure numuntu afise vision yibiri nyuma y'ikibambazi nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza muri mbonera kure mucavuga muti turavye neza ubu bukene barashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye none ubukene ntitwo bugwanya irumva imbonera kure yabonye igishobora kutubangamira ndababwire je narinze mva ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje na mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyari mugabo narinze ndaruva ko atarusora rungeme kubera iki ako kaja muravuze nti nanje ko ari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubundi ko ndabivuga kubera ukwemera kwanje ni naba naho ngiye gutabara bene gihugu urunge cyamarayika banzunguruke nanje ntagira umwasa zonesha cyarafata ingingo bandagiye imyami turayigura erega twarahanganye twe n'abasoda ba leta dufise imyami turazeshe imyami kandi tukavuga ngo twagemye naho ntitwagemye nama mugabo baravuga ngo twagemye morale dikombata none mugabo Barundi bagwanye n'abadagi imyaka indwi abadagi batarafata Burundi none uravye twavuye we warabo haramurigira mwumva umuhari ushobora kugwana ijya myaka 10 yose atagihugu na kimwe gishaka kuvuga ngo ndaguha n'urusoro rumwe atagihugu nakiwe gushikiye hari abavuga ngo Tanzania ngene nahapfungiwe nyene SJ rapfunzwe wewe baramumanikira n'isuka batwita abaninja ngo bajye abaninja omora neza wo mokuja ico gihe je ndibuka baciye bambwira bati muri bajye abanyeshuri bo kuri kaminuza bacitse ku icumu nimiburi buruzuzanye mwe n'amajana 2 cyanda batondesha nabanje kubakara nako ntamwe twahora kugwana basha ntimumfashe muntwenga none uko muri ko murarondera kuko haraboneka babitangura muga nta numwe avuga ngo we warantumiye je naratumiye naka ico gihe twese tuzatubona duhuriye mu kibira abavuye mu Kirundo abavuye mu Muyinga abavuye mu Ruyigi Cankuzo abavuye hirya no hino intara zose kuko ubwicanyi bwari bwasaze uwucitse ku icumu wese yaruhukira mu kibira iyo recruitment yakozwe n'umuntu cyangwa yakozwe n'Imana DZMS abari ane terminale abo muri kaminuza aba professeur bose baruhukiye mu kibira uwo muhuza yabaye nde urupfu niko gwabaye muhuza ruca ruregeranya rugira iyo CNDD-FDD arega kuba tutabone bintu kimwe tibivuga ko tutari bamwe
kandi kuba tutanyura mu nzira imwe ntibivuze ko tudahuje icyerekezo gusa kuvuga ibitagenga ndetse no gukeburana n'ibyakabaye intandaro yo gutongana kubaho no kubana ndetse no kubahana buryo umuntu n'undi tamutukamara tuje tumenya ko nta rugingo wabura ngo umubiri wawe ube udafite intenge none twibanire kandi twumvikane ndetse dukeburane rukundo Mikaheli Bonheur TV rukundo Mikaheli Bonheur TV ngo amaborogo yabo yashikiriye ondi mwijuru none rero haguruka wewe uje kubakura mu buja ubajana Musa urazi nawe nyene yaciye abanza kwanka ati jewe ndindanesho kweri je imbere ya Farao je nanye navuze ndabizi ntuza kumbonekera mu gisaka ca kantigisha mugabo ndafashe ingingo ndagiye ni nabangiye mu bwicanyi urungike mutima mweranda mpanure ndabivemo ni naba naho ngiye gutabara bene gihugu urungike abamarayika banzunguruke nanje ntagira umwasa azonesha kirafata ingingo bandagiye imyami turayigura erega twarahanganye twe n'abasoda ba leta dufise imyami turazeshe imyami kandi tukavuga ngo twagemye naho ntitwagemye namba maga baravuga ngo twagemye morale dikombata none mugaba barundi bagwanye n'abadagi imyaka indwi abadagi batarafata Burundi ndavuga nti Imana irazi ingene ikorera guha inguvu ni utabufise inguvu ntazufise muga Imana irazishiraho kandi watagira namba none uravye twavuye wewe warabo haramurigira mwumva umuhari ushobora kugwana ijya myaka 10 yose atagihugu na kimwe gishobora kuvuga ngo ndaguha n'urusoro rumwe atagihugu na kimwe gushikiye hari abavuga ngo Tanzania ngene nahapfungiwe nyene SJ rapfunzwe wewe baramumanikira n'isuka batwita abaninja ngo bajye abaninja ico gihe rero jewe ndafashe urwo rugendo muganda babwira ikintu cyantunze muri byose muze mubaza abo twagendanye bose ikintu citwa igifyiti nari narahiye kuko je nakuriye mu ijambo ry'Imana ndazi yuko nta yindi Imana ibaho iruta Imana iyo kuri dusenga yego wewe uri mu bifyiti urumva yuko ibifaro bikomeye ndakubwira abakombata barica ibirasago ngo nibabagema ngo ntigwinjira urusoro jabwira okay reka ndakurase turabe ko rutinjira ngo ya ngo ari amira urinjira umve na baguca ivyo birasago naho bagaca bakubwira bati imiziro ati ntuzurire ku nkoko y'amabara ngo ntihagire umugore ari mu butinyanka azoguca inyuma sha n'isoko wabamenya gute ivyo byose bigira kubera iki ngo ntuzurye ngo ivyo kurya vyaruriwe kuziko kugira ngo ni waraswa uca uvuga ko warenze umuziro arabigira babizi bo rero hariho ufise igifyiti neza kugira umumenye agiye mu isoko akabona nk'umudamu agira ce ngaho inyuma yaca ahindukira ngo rengana amupfasa yaguma ameze guki kugira ntibamuca inyuma je nkabwira ni ibi bintu bariko barabahenda tugaharira ibiti bikuma emwe murababaza je ofisiye twagenda tugaharira ibiti bikuma je nkabwira yuko ivyo vya njoni hariho igifarango citwa njoni hariho vyitwa kwishi ugasanga amahirizi ngaha bambaye amahirizi ngo urusasu ngo nterukugema ndabwira nti mwebwe bariko barabahenda tugaharira gushika umunsi umwe je naragiye uyavuga ko agikoresha ico canjoni we ni wawemera ko gikomeye kizana kukirago tugwane ni canesha kizoba gikomeye akabona tu umugabo atemera ibi bifyiti twahaririye rero je ndababwira ntumviriza rero ndababwira Imana ubigira icurubanza mwebwe ko urusoro rubagemye rutazokwinjira
je nanje kuko Imana izi ko vulnerable uzoca gwinjira jewe izocira ukwepesha ntirungeme kuko noca mpfa namwe data waje ruzobagema ntagira ico muba nabona zibatatagura ndababwire je narinze mva ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje na mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyo yari mugabo narinze ndaruva ko atarusora rungeme kubera iki ako kajama navuze nti nanje ko ari igifiti canje urumva nanje nagize Imana ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubu ndiko ndabivuga kubera ukwemera kwanje je kweri mobility nagize ni nyinshi kabisa ni nyinshi rero Imana irafata ikitorera mu ihanga aba barundi bose kuko nta numwe yashizeho senedefudede je nagiye mbona ico gihe twarafite ingitiza umwe wese wabo ugasanga mu Kayanza bafise akagwi kagira resistance iwacha kagira resistance hari akagira resistance mugabe ico gihe twese kwari gufite ingitiza nta carimwe kabisa Imana rero ndababereka ingene ikora ndibuka mu 1994 twariciyemwe imice hamwe bihagarara vyose bihagaze dutangura kurondera numwe ati mu Kamenge umenga baracarimwo nsanga mu Kamenge naho biciyemwe imice jewe ntegamira hamwe twariho uruhande rwa Savimbi n'uruhande rwa Badolfu General Adolphe jewe nshashikira ku ruhande rwa General Adolphe naho nyene bikagoma bigoyagoya umunsi urizina baratunesha muga kugira ngo batuneshe neza entreta mu mashuri naho hari ubwicanyi butagira uko bungana emwe mu mashure segondere kaminuza kwica abanyeshure rero abanyeshuri b'abahutu abarimu b'abahutu bose barabomora neza wo mokuja ico gihe je ndibuka baciye bambwira bati muri bajye abanyeshuri bo kuri kaminuza bacitse ku icumu nimiburi buruzuzanyemwe n'amajana 2 cyanda batondesha nabanje kubakarana ko ntamwe twahora kugwana basha ntimumfashe muntwenga none uko muri ko murarondera kuko haraboneka babitangura muga nta numwe avuga ngo we warantumiye je naratumiye naka ico gihe twese tuzatubona duhuriye mu kibira abavuye mu Kirundo abavuye mu Yinga abavuye mu Ruyigi Cankuzo abavuye hirya no hino intara zose kuko ubwicanye bwari bwasaze ubucitse ku icumu wese yaruhukira mu kibira iyo recruitment yakozwe n'umuntu cyangwa yakozwe n'Imana jewe turi muri integration aba SFAB baravuga ngo none ngo wowe urashaka kuba general ngo ufise imyaka ngo 35 ngo no ngo uracari jeune ntaragira kuba general ntitwebwe sha ipete rya general kugira urironye wararikorera nsigara indi rya fo wabanza ku exercer fonction ijaye no mu general bakabona kuyishoboye uyishoboye bakabona kuri guha none nce ndababwira reka kumpora ubusa ntijewe niyigira hajya muri droit muri première licence iyo mwebwe atari mwe mu ndungika je wumva ndumujije ahantu simba ndi general ntitwatiko turanaharira Chemba nibereye umucamanza ahantu muri sentare mugabo mwebwe mumenye ko ari mwebwe mwarokiritiye CNDD-FDD nimwe mwandokrise kuko iyo mutaza nabujya bwicanye sinari kuja kugwana mwebwe rero ndababwira nuko nkunda kubivuga mu nkuru Nyangoma yari yagerageje ngo yegeranye biranka haza abantu batize naco nta gisoda kibaho kitari mwabize aba officier igisoda kitagira aba officier kirabaho iri fare ko aba officier baza kugira baze Imana icituma shetani genda murabe ntuze Akabu ingere vyagenze Ahabu ujya mwami Imana yakoranije inteko ngo ninde yoja guhenda Ahabu ngo umutima umuco uvuga ngo jewe ngo uzogira gute ngo uzojana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi
mwari muzi ko Imana itarungikanye n'iyindi mpwemu kugira ngo nyene ncavuga nti mwebwe nimwe Imana yaciye ituma mutunganya burya bwicanye mu mashuri yose aba professeur none Sogo nkuru nziza ari mu professeur kuri kaminuza none ntibamwe umusaza sheke yagiye n'imbugita ngo banze usinyira amanota ngaha abonye yamusinyiye ati ndazutsa abonye asohotse yaruhukiye mu kibira nukuvuga iyo Imana itavuga ngo Nyangoma ntiyari gupfa bayi mukuru kuko ntiyari gutwara iki abapeiza gusa mugaba bize bose abajene bari muri 8e 9e 10e abari ane terminale abo muri kaminuza aba professeur bose baruhukiye mu kibira uwo muhuza yabaye nde urupfu niko kwabaye muhuza ruca ruregeranya rugira iyo senedefuded abantu rero ico gihe ntibamenya ko ari Imana nk'ubiri kwiratwegeranya babona twavuga ngo birikogwa nande umuntu w'imuyinga ahura n'uw'inyanzarake ivyo birikora kwere none ntubona ko Imana ari kwiratunganya ingene hazoza umugambwe uzorongora igihugu urimwo intara zose amazone yose erega Imana ivyo ari kwirabitegura ico gihe turahuye nta numwe azi ko ari Imana yadukoranije tugagenda waza wumva nk'ubu warashobora kuzubona ibatayo 10 zije kudutera uri kompanyi imwe je naragwaniye Karusi barashobora kuzana ibatayo 10 turi kompanyi imwe twari dufise nko 27 zitarenga abakombata 218 ntwara akakarere ko hagati mu gihugu mukirirwa muragwana ntimujyana raserokete mufise udukarashi akabakazana ibrende ukayiruka ko ibrende kandi mugataha amahoro gushikaho bagenda naho nta Mana yari irimwo iyumvira abantu baguteza amabrende nawe utagira na raserokete imwe bigashoboka barashobora kuza ukavuga uti none hajya turahava je ndibuka igihe kimwe murabona bavuga ngo inkotanyi twaragwanya mu Burundi twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haji muruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Kongo baje buki hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda haje buki hajya igihanga twagwanye indwi yose uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi vyerekana Imana ingene ikora hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwanye ntagira na raserokete ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise ibikwiye dufise na souveraineté nibaze barabe niho bo bimenya kugira ubimenye rero hajya ndababwire ejo kiya kintu navuze sijera kivuze ko ntaho nanagiteguye muri discourse Imana yabonye umunyakibi irakomantaza umutima wiwe kugira gakunde yite mu mutego Farao none ntirakomeye n'imikogote myinshi bene Israeli bari kuhagenda iminsi 40 hajya Imana ikivuga iti oya banzo bakatanu bagarukane Musa baje mu maso ya Farao ati nanje nzoca nkomantaza umutima wiwe aca bakurikirana abatere nzobereka ko nigirira nanje Musa acavuga ati rindira Imana igira ikora akantu kuko Imana yagomba gukorana na Musa bavugana ati reka kugira ubwoba Imana hajya mu komantaje umutima abwira zari ingabo ziwe zose zihonere kubugi bakidogaga
baridoza bene Israeli, mbega Musa nitwari gupfuma basi tugwa mu maboko yiwe aho adukura mu minwe ya Farawo uja kugira ngo gusa tumushavuze aze kutumara. Ati humura aba banyegiputa mubonye umunsi ntimuzosubira kwabona ukundi. Imana igira yikorera kana. Hajya rero umunyakibi nk'ubu Imana yomusuka ikamukubita ikamukongataza akakomantara umutima agaca avuga ngo ngiye gutera Uburundi, ukazubona arabonye ikintu ntazi. Hajya birashoboka. Imana ingeri iyo ishatse kukwereka irakwereka. Tice tubanda babwira mwebwe inumire gusa kizuba turabi Imana. Barahirwa basenga iyo dusenga. Kuko iyo dusenga ntirenganya. Basenga Rusiferi naho yo hoya kabisa hoho nta nukwatsa. Ibi bintu rero CDFDD ni Imana yatoranije abarundi. Kuko none mwosigura urumva nta muntu numwe yabazanye. Yavuze ngo wewe ngo gorokritanaka tugaca dusanga harimwe abahutu n'abatutsi. Abantu basendegeya urumva kare bavuga ngo nivyo abahutu n'abatutsi. Ngo CDFDD n'abahutu duca dusanga turi kumwe n'abatutsi nabo duhuriye hamwe. Imana iri kwirikorera iki? Iri kwirondera unité nationale. Mugabe hera ku mugwi w'abantu. Haraba abantu ibanza gutora iti ingo mwebwe nimwe muzo bakaroro kabandi mubaje imbere turagenda. Andiko ndababwira gutyo ijambo imbonera kure ngakarimbo ni keza ngo murarigumya ijambo imbonera kure. Ereka turi ku rugamba n'ubu rugamba ntirurahera kuko dushitegereza gushikana Burundi aho umurundi wese azokumva yuko atunze karatunganiwe. None turahashika dutegereza kuba duhanganye n'umwasi yitwa ubukene. Abatwononera nabo ntibazobura basa ni barati barabanyamahanga. Nehemiya yagiye kubaka baragira inzigo nibi by'abanyamahanga nabagira inzigo ko turiko turaduga. Imbonera kure ingene zaje. Imbonera kure nukuvuga iki? Imbonera kure nukuvuga n'umuntu abona umwasi ujya bagira bahangane ataranashika. Imbonera kure twazishira ahantu ku gasozi nizo zari imbere nizo zari imbere. Iyumvire nani kuja imbere udafise inkoho ugira imbere abafise inkoho muruvuga n'Imana itunganye ibintu. Imbonera kure zikabona umwasi akiva agitonda muri position. Imbonera kure zabibonye zigaca zitubwira murumva imbonera kure carico nuvuga n'umuntu abona umwasi atarashika. Ngaha rero mwe muri imbonera kure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari imbonera kure n'umuntu afise vision y'ibiri nyuma y'ikibambazi. Nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza. Muri imbonera kure mucavuga muti turavye neza ubu bukene burashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye. None ubukene ntitwo bugwanya. Irumva imbonera kure yabonye igishobora kutubangamira. Imbonera kure yashaka kubona iti niki gishobora kutubangamira. Mbe burya nihoza umuntu agasubira kuduhungabaniriza ubumwe ugasadusuye mu njyane twahoramwo. Imbonera kure bayabonye iti tube turabigwanya hakiri kare. Imbonera kure bayabibonye. Turi ku rugamba rero nkubu ingene twiyumviriye ngo tugire imbonera kure. Akagenda ukaza wumva ngo bashitse ngo kwa badoga je ndaraba nka cya kiyaya cyo mu kiderege. Ntubona kutabona ku metero 200. Mugabe imbonera kure zozo zarababona bati bariko baritegura bageza aha kazawumva ngo kwa badoga hajya mu kiderege hariho umutama yitwa badoga nibo baza baratubwira aho bageze. Naho we utahabona n'amaso imbonera kure we yabonye aho umwasi ari. Nuvuga mwebwe nko muri imbonera kure mutegerezwa kubona ikintu cyose gishobora kutubangamira tuagitorera umuti kitaraba. Nk'ubu mu imbonera kure zashaka kuvuga ati burya abajene ntidufise abajene bashaka kutuzanira mu kwezi n'imiburi baza barazana nk'imiliyoni 10 z'amadolari. Imbonera kure zirashaka kuraba zikabona ziti mbe burya ko twumvise muri Jeux Olympique ugiye guhiganwa abaye wa mbere atahana n'imiburi 15 miliyoni $.
nta kuntu tworondera aba Olympie natwe mumbonera kure ngaha barimwo muga ntabo muriko murabona kanura urasanga gaha dufise equipe ya basket ishobora gutwara coupe utwaye coupe nangaho winjije mu gihugu mukavuga muti ubu bukene imbonera kure tuteza kurondera amahera ngaha tuteza kuyabona nganeze paeje ariko bambwira yuko mufise umuhigo wo kuronka abamiliyardere 50 mbe mwavuze gushika 2030 cha 2027 mwenga none ko bambwiye bati none nkwataguje miliyoni 100 akabashitse ku miliyoni 500 none wumva ufise miliyoni 500 gushikira umiliyaridi subusa Zesubusa erega nibiharuri binyene nk'ubuje ndakubwira nti mu 2005 twari dufise iki Burundi none ko twari kubusa ubu bidufise no munsi ko mu myaka 20 duhereye kubusa dushitse kuri bidushitseko none bidufise navyo ko ari wo mutahe utujanye mu myaka 20 Burundi buzameze gute develope erega Burundi bugeze kure ubu ico kiriko kiratwica niki turiko turahimiriza bonne gouvernance Karaguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga zinga karaguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga ndabwira Kagame Paul ndetse n'agatsiko ke gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga ndabwira Inkota Sikovia n'abandi nkawe gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga ndabwira Wiringoma ndetse n'Amakenga gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga ndabwira Nduhungire wigijisho Maxi gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga habira Nduhungire wigijisho Maxi sinakaraguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga ndabwira uwo Kabarebe wigira gigihanja sinakaraguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Mubaraka muganga wigira intakoreka zigakaraguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga mbenanga uragana ku Inkotanyi zo zitashe zigakaraguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Rutare marariye ngo yumva ubu butumwa zigakaraguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga yewe Inkotanyi we turabasetse mukigahubira mwakubisa gatwenge mutikongo twayitashe mumera amababa Senatere Boda aravuga nti mumva Bonheur aravuga nti mumva Irimine yaraguye Muranga nti mumva Nyamumbeza aravuga nti mumva na Rukundo yaravuze nti mumva yewe Inkotanyi we muri bikenya koko nimuhame hamwe tubaseke mwararwikururiye zigakaraguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga abari ruturu muzinge Inkotanyi we zigakaraguta yewe Inkotanyi we gabanya umunwa kuko wamaze kurutanga Ibukavu muzinge Inkotanyi we zigakaraguta yewe Inkotanyi we
ndetse n'agatsiko ke zingakaraguta yewe Inkotanyi we nk'abanyuma kuko wamaze kurutanga ndabwira inkotsa siko biriya n'abandi nkawe zingakaraguta yewe Inkotanyi we nk'abanyuma kuko wamaze kurutanga ndabwira wiringoma ndetse n'amakenga zingakaraguta yewe Inkotanyi we nk'abanyuma kuko wamaze kurutanga ndabwira ndungire wigize inshomotsi zingakaraguta yewe Inkotanyi we nk'abanyuma kuko wamaze kurutanga mbenanga uragana kw'Inkotanyi zo zitashe zingakaraguta yewe Inkotanyi we nk'abanyuma kuko wamaze kurutanga Rutare marariye ngo yumva ubutumwa zingakaraguta yewe Inkotanyi we nk'abanyuma kuko wamaze kurutanga ese kabilariye ngo yumva ubutumwa zingakaraguta yewe Inkotanyi we nk'abanyuma kuko wamaze kurutanga simatamariye ngo yumva ubutumwa zingakaraguta yewe Inkotanyi we nk'abanyuma kuko wamaze kurutanga zingakaraguta yewe Inkotanyi we simatamariye ngo yumva ubutumwa zingakaragura